Nitwa Nihorimbere Leonidas, ndi umupasitori mu kiganiro bita Rubuga International, dukorera kuri site, tuvuga ubutumwa bwiza tubicishiye kuri YouTube na Facebook na WhatsApp n'ayandi masite ashoboka. Ubwo butumwa bwiza duhagaze ku ijambo ry'Imana riri muri Matayo 11 ijambo riri kuri 28, aho Yesu yavuze ngo nimuze mwese abashe n'abaremerewe ndabaruhura. Iryo jambo duhagaze ko ibisigaye hambavu y'ivyo ndandika n'ibitabo. Igitabo ndanditse ca mbere kivuga ngo kuvyara ni kugoye nko kurera, ni gute rero umwana wishimikije ijambo ry'Imana. Icya kabiri twanditse ni igitabo kirata Burundi kivuga ibintu 100 byo gutuma ugendera Burundi. Nivyo bitabo nashaka rero kutuvugana ko uyu munsi bimaze gushaka ku mugaragaro. Murakoze cyane. Mu ntangamara y'iki gitabo nibaza yuko twanditse ibintu vyiza biri vya mbere mu Burundi. Turavuga icya mbere twaravuze nk'ikawa, nk'akarorero ikawa y'u Burundi nziza ikomeye ari rurangiranwa mu makungu. Turavuga ingoma z'u Burundi zidasanzwe ku isi yose ari za mbere. Turavuga ivyo kurya by'u Burundi bise n'akanovera kavyo. Turavuga amazi meza y'u Burundi ari nka ya mbere ku isi meza. Hari ibihugu byinshi bitagira amazi, dufise amazi meza y'umusarara. Turavuga imisozi myiza Imana yaduhaye y'u Burundi, ari n'icibutso kimwe kimwe. Turavuga uruzi Sosidinire. Turavuga ibintu bimwe byinshi vyiza by'akaranga kari hano mu Burundi utosanga handi. Turavuga rero byinshi nyene, amazi, indya, ibintu byinshi byose muri ico gitabo ashobora kubibona bihurumbirwa hano kandi hamwe bimwe bitari na hano mu bihugu kw'isi. Rero muri iki gitabo twavuze ibintu 100 byo tumugendera Burundi. Iyo winjiyemo rero uragenda ubona bimwe kandi vyiza by'akaranga, agasimbo, intambo, abaririmbyi, abakomedi n'ibindi byinshi vyiza bibera hano muri make n'ivyo. Je nitwa Albert Kagabo, naje ndi muhati yagira kire kiratabo candikwe. Ni igikorwa gikomeye cyane gikorwa n'abantu benshi bashiramo inguvu katumenyekanishe ivyiza by'u Burundi. Kino gitabo rero natwe ndetse ko twafashe mu byacandikwe twaratowe mu bintu bishika 100 byo kuratira byo kurata mu Burundi. Ndongo y'umane bwitwa USCA, Union des Sociétés Coopératives abahizi y'u Burundi. Ubwo nani murazi ko leta imaze igihe kirekire gose kandi ishami inguvu guhimiriza abanyagihugu gukorera mu koperative. Ubwo nani rero tuko turakorera mu ntara za Bujumbura, muri Rumonge, turifuza muri Bubanza, turifuza gukorera no mu zindi ntara zitandukanye. Tukigisha cyane cyane utanga inyigisho by'uburimyi, agriculture conventionnelle, urima kama, agriculture de conservation, urimi datitulisi, no kwita n'indi agriculture datitulisi yitwa agriculture organique. Tuyigisha ivyo mu coopérateur, mu coopérative atandukanye, tubashize hamwe kwikomine zone kw'izone, tugabigisha guhingura umwavu n'ibindi bikorwa bitandukanye. Urakoze cyane kubaza ikibazo nk'icyo. Ivyo igitabo hariko abavuzi b'ingoma, hariko abaririmbyi nk'abangabo. Urazi indirimbo ngabo rero hose ko ari indirimbo zihagize igihugu. Hari n'abandi baririmbye indirimbo, umwe yavuze ngo Rebo Burundi, singene bamwita namwibagiye gato, Steven Sogo. Aba n'abantu bahayagiza indirimbo z'igihugu. Sibo hariho n'abaririmba izindi ndirimbo z'inkundo n'ibindi. Rero twashizemo ivyo bintu byose, abakomedi n'ibindi. Ivyo ni ibintu kuko ingenzi yije mu gihugu canke umunyamahanga, abenshi babaje kuruhuka, abandi baje gutembera kugira ngo barabe ico bohakorera. Babakeneye n'ivyo bibanza by'abakomedi, babakeneye ahantu batemberera, ahantu banywera canke bakora ikindi kintu. Rero aba baririmbye bose mu gihugu, mu mateka y'igihugu, barafise ico basigura cyangwa ico barazanye iterambere mu gihugu. Nico gituma rero tubashiramo, twabashizemo nk'abantu b'intwari mu gihugu.
ibyiza biri mu Burundi abarundi bwacu tuwe tutazi. Nk'akarorero reka n'akarorero ka hagufi ugiye nko mu Rumonge ari amazi meza y'amashuri, amazi meza avura no ku masite ariho abantu benshi bashinga intaye ko ajya amazi yabakijije, usanga ariho n'abaje bakubara ati naje ngwaye none unarakize, ariko basanga abarundi benshi ntibayazi. Urumva nk'akarorero ingoma ni za mbere, ikawa ni ya mbere, ariko basanga hariho ntibabizi. Rero twebwe intumbero yacu ni kugira ngo ivyo bintu vyiza by'u Burundi abarundi batazi tuyibibutse, tubibereke ko atahandi biri atari mu Burundi. Nk'akarorero amazi y'u Burundi, Burundi kiri mu gihugu cya mbere ku isi uvoma amazi mu mwongo kanywa nta handi. Urumva tubone ko ayo mazi ari umugisha atahandi biri ku isi, ahandi yanyoye ucupfu cyangwa wagwara ingwara ziteye ubwoba. Ejo bundi twazanye n'abantu tugeze muri Real, mbona abantu arashesha amazi yakinje avoma amazi ari mu kantu karaho ahumanuka bwo mushiki w'Ubujumbura. Niyo ntahandi namwe biri kandi ko basanga nta kibazo. Rero turiko turerekana ivyo vyiza iri vy'Imana yashize mu butaka mu bikiri mu ivu, biri mu ivu by'agaciro, ari ivyo Imana yashizeho bigaragara biboneka, kuko ivyo bimaze kuba hazaba gukunda igihugu no kwinezerererwa no kumenya ibiri mu Burundi. Nibazwa nakwishiye neza. Iki gitabo genda gishira umuco ibintu bimwe ahantu hose umuntu ari akeneye igitabo cy'ikirundi akironka, kuko iki kuba ari muri Amerika tuzogishira ko muri ino ndwi nyene kuri magazi Amazon urashobora kukironka, kuko Amazon idandaza ibintu byose ufise uko bishaka nta kibazo na kimwe, urateka gusa bakakironka. Abacifuza mu gifaransa bazokironka, turabaha adresse bazokironka. Abacifuza mu kirundi hano kirahari. Umuntu wese muri Kenya azobidandaza, mu Uganda azobidandaza, mu ndimi zose ko umuntu wese acifuza. Ko uyu munsi abarundi bari ku isi yose, nta mutosanga mu Burundi, nta gihugu na kimwe mutosanga mu Burundi, kandi abana bavukiyeyo babo baba bashaka kubigisha ikirundi kugira ngo kigume muri bo nk'ururimi rw'akaranga. Rero ni hamwe n'ivyo turiko turagira inzira zose zishoboka kugira ngo aho umuntu wese ari acifuza kironke, haba muri telefone buryo kwa Bibiliya kujya utereshaje Bibiliya, haba ku inzira yose bishakamo kuzokironka. Cyambere ni kubashimira ko mwatwitavye kandi nzi ko muzobishikana kure, kuko ni vyiza ko abantu bamenye ibiriko birakogwa, kandi jene ku ruhande rwanje vraiment Imana ibahezagire cyane kukigora mwagize. Rero ibisigaye nuko mwobitushyikanira kure, ndabizi ko ari cyo gikorwa cyane kugira ngo bamenye igiti cyo gitabo kihari, iki cy'umwana benshi baracifuza, tuzaza kubaha nimero bibaye na ngombwa ababikenera kugira ngo bashobore kuturondera, abarongozi b'amashengero. Noneho mu ngo kirafasha kuko kirakwereka ingene umuntu yorera umwana. Rero hamwe n'ivyo ni iki nacyo kindi gishasha, nibaza yuko inimero twoziba anabifuza kumenyekanisha ibintu vyabo, restaurant, pharmacie, hotel n'ikindi, kuko icakabiri kiko kirandikwa ciki gitabo nyene, nabo twabahamagarira kugira ngo baturondere tubahe page yabo, kuko turafise ibibanza 50 bya publicité dushobora gushiramwo abantu mwese cyakora ari hinguriro, ari bitaro, ikintu cyose zikora umunyamahanga akenera. Ku munyamahanga nababari aje hano arivuza, abakeneye gufungura, abakeneye kwideplaza, abakeneye gutelefona, abakeneye ivyo byinshi. Urumva ivyo ukenera n'ivyo abakenera nawe. Urumva rero kumurangira aho biri n'amatelefone, urumva aroroherwa cyane. Bisanzwe publicité ni ikintu gikomeye cyane. Rero turaza kuzibaha izo nimero kugira ngo ababikeneye kumenyekanisha ivyabo mu cya kabiri bari bariyandikisha kare, kuko muri uyu mwaka nyene ico cya kabiri kizoboneka. Murakoze cyane. Burundi, you shine fine, don't you worry. Burundi baby, yes you give me shiva. Hey, je t'aime baby.